Cicino novuga ababanyi ntibanjyaryase bamfashe neza. Ico gihe nashice kwa Kosiyo nyene nkuko bisanzwe uvuye nkiyo ugashika kwa Kosiyo ukaza kwidondora ivuye n'ukungene vyakugendekeye. Nashice Kosiyo ndamubwira uko bimeze, Kosiyo aranyakira. Ubu rero niko mbayeho nyene ndiho gutyo. Ababanyi bakwakiriye neza gute? Abanywanyi nshice no kuvuga nkuko twari tubanye, twagumye tubanye nkuko nyene twari tubanye, hama bambaza makuru y'inkambi, bambaza ukungene iyo hari hameze, ndababwira ati inkambi si nziza, inkambi nimbi. Uko ico gihe mparuye ukungene nagiye mva ino mpima nk'ibiro 65, nagarutse mpima nk'ibiro 50 canke n'inyuma yavyo ibiro 50 naje nanamvye gose. Yego. Nuvuga ngaruce nasanze hari ivyononekaye. Kubononekara urugo kubera je kuvyo noba nagiye ntwaye vyahombeyeyo. Umva urugo gwasubiye inyuma, ubu novuga ni nko guhanda urugo bushasha, ndiko ndahanda nka bushasha. Kuko je ivyo nagiye ntwaye novuga vyahombeyeyo. Narahomvye sinunguce. Ndiko ndiyungunganya mu gukora kuko ndarima, je ndi umurimyi sinize, ndarima. Ubibaye ngombwa Imana ikaduhezagira nkasarura imyaka nizo dutunga. Hama mpige bwa mbere naracaginga nkogosha mugabo ivyo ubu ntavyo nkikora. Umva nzoca nshakisha kandi kazi nkora nkuko nahora nkora. Je mpunze rero urumva hano ku mutumba wacu ntangwane nta nitoteza ryari ko rirambako. Gusa naragiye mugakora numva nanje ubwoba bw'abantu nyene. Amanye nanje ndagenda mu nkambi nashitseyo ngumayo, mbona ubuzima bwaho bumeze nabi. Mbonye bumeze nabi ko nahunge n'abana babiri n'ubu darabazanye yanduta. Mbona ubuzima bumeze nabi, mbona mbayeho nabi nyene n'ubundi nkuko nyene nkino. Naciye mvuga ati je ndahungutse ndatashe, mu kuza naciye ahantu bita mu Gisuru. Naje ishamba ryose.